turongeye kunezererwa n'uno mwanya Imana yaturonkeje ubugira kandi turashimye turakengurukiye ukuntu mwamudukurikirana aho muri hose kw'isi yose. Icyubahiro kirushize guhabwa Imana igenda tuzigama. Uno munsi twasubiye kugirirwa ubuntu bwo kwakira uno mushitsi kugira ngo tube turaganira ijambo ry'Imana, ariko nta barandiriye reka mbaenda muhekaze kugira ngo abaramutse. Ni umupasitori nkunda cyane, twarakuranye, aranzi nanje ndamuzi. Amen amen, murakoze cyane. Ku mazina ni Pastor Niyongabo Gerard. Ndashimiye duhaye ubutumire kugira ngo nganire n'abantu Imana yatoranije, abantu Kristo yameneye amaraso kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri uno mwanya nagomba nganire n'umuntu ashobora kumva ururimi rw'ikirundi, nibwo twashimiye gukoresha naho twari gukoresha n'izindi ndimi, ariko tushimiye gukoresha ururimi rw'ikirundi kugira ngo tuganire n'umuntu ashobora kumva ururimi rw'ikirundi. Aho rero ndavuga abarundi, abanyarwanda, abakongomani n'abatanzania, bamwe bashobora kumva ururimi rw'ikirundi aho bakwiragiye ku isi yose. Munyemerere mu mwanya muto tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima w'iwanje kugira ngo rishobore kugufasha. Umuntu wese ahari hose ashobora kunyumva afise amatwi agihema impwemu z'abazima, nagomba namubwire yuko Imana imufise ku mugambi. Birivuga ngo abariho bose baba bafise ivyizigiro byo kugirirwa neza n'Imana. Amen. Rero munyemerere duganire duhereye kuri iri jambo ryo mu Baroma igice cyawo c'8 umurongo wa 28, aho bavuga ngo kuko tuzi neza kuko abakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Nagomba nakubwire yuko abantu bakunda Imana ibintu byose bibashikira bifataniriza hamwe kubagirira neza. Ushobora kuba uri kuraca mu kibazo bitandukanye, ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri mu bushomeri, ushobora kwirukanwa mu nzu, ushobora kugira ibibazo ibi na biriya, ariko muri ibyo byose haba harimo umugambi unyegejwe w'Imana. Kubera ko abantu bakunda Imana ibintu bibashikira byose biri parametre, biri milimetre n'ijuru, birakontrolwa kugira ngo Imana ibibashikira byose bigende neza. Turashobora kwisunga nk'inkuru ya Yosefu igihe abantu bariko baramugurisha, bene wabo bashaka kumugurisha banka ko inzozi cyangwa se umugambi Imana yari ifise ku buzima bwiwe ushika, bakashaka kumwica biranga, bakamuterera mu gobo, bakamugurisha, bakamujana kwa Potifari, akava kwa Potifari akaja mwibohero, akava mwibohero aja kwa Farao. Bari bibaza yuko bariko baramugirira nabi, ariko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Nico cyatumye igihe Yosefu yari karidondora bene se, ugeze mu itanguriro igice cya 45 ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5, yarababwiye ngo burya mwebwe si mwebwe mwangurishije, ariko ni Imana yandungitse imbere yanyu kugira ngo ndabitangira imbere, kugira ngo nzobe kirokora, nzoshobore kuba kirokora mu gihe gikwiye. Rero nagomba nakumenyeshe yuko ibintu byose uri kuracamo Imana niyo ibifise n'umugambi. Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Abahamagara nk'uko Imana ishaka, abari mu mugambi wayo, byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Ushobora guca mu bibazo ukibaza ngo birarangiye, mugabo nimba ugihumeka, nimba ugishobora guhumeka, namabwira abantu ibibazo byose ushobora gucamo bidashobora kukwica, ibyo bibazo biba biri mu mugambi w'Imana. Kuko umuntu wese ahumeka aba akiri ku rutonde rwo kugirirwa neza n'Imana. Mbere no gupfa navyo nyene bishobora kuba irembo ryo kugirirwa neza n'Imana, kubera ko niyo umuntu apfuye aba ariko arataha iwabo ku Mana. Ariko rero ibintu byose ucamo ubanza kumenya yuko ari umugambi w'Imana. Ushobora kuba imfuvyi, ntacyo bitwaye. Na Esther yari imfuvyi, yarezwe na se wabo Morodekayi, ariko wari umugambi w'Imana kugira ngo aregwe n'uwo, hama Morodekayi aje kuba umuzamu ibwami, hanyuma nihagera igihe bariko baratoranya usubirira Vashiti, hama yisange yabaye muri abo basubirira umwamikazi. Kubera ko ibintu byose bifataniriza hamwe kugirira neza abahamagawe nk'uko Imana ishaka. Rero nagomba ndemeshe abantu muri no si huzuye ibibazo byinshi, harimo ibibazo byinshi,
nta vyama vyera ngo de, abantu barahura n'ibibazo, hari ibibazo vy'ingwara, hari ibibazo vy'ubukene, hari ibibazo vyo kubura iki n'iki na kiriya. Nta muntu aronka ivyo ashaka vyose. Hari igihe uronka kimwe ugasanga ukeneye ikindi. Mugabo ntibikuzana ahantu ho kwidodomba, ntibikuzana ahantu ho kwiganira, kubera ko muri ivyo byose uriko uracamo, shima Imana ko ukiri muzima, harimo umugambi w'Imana. Amen. Imana ishobora guhamagara ikintu wowe ubona yuko umengo ni kibi, ariko ifise umugambi wo kugira ngo ikugirire neza. Usomye Izaburi y'105 ku murongo waho wa 16, birivuga ngo Imana yahamagaye amapfa atera muri Kanani, atera mu gihugu Abisirayeli bari basembereyemo. Mugabo ivunagura ivyishimikizo vyabo ngo nibitwaza. Mugabo ivyo byose ngo kwari kugira ngo izobazanire ivyiza. Amen. Rero Imana ishobora kubona kuzana ikintu ukabona umengo ni kibi, ariko igambiriye kukuzanira ikintu ciza imbere. Rero ntuwiganire, ntuwihebure, aho uri hose, ikibazo cyose wowe ufise, umenye yuko byose bifataniriza hamwe kugirira neza abana b'Imana. Kuva igihe nahuriye ivyo, sindigera niganira, sindigera nidoga. Ndashobora gushikirwa n'ikibazo, mugabo sinja ahantu ho kwihebura ngo meranwe n'agahinda, kubera ko mbanze yuko no muri ivyo bibi Imana ishobora kubizanisha ivyiza. Imana ifise ubuhinga bwo kuzanisha ivyiza ibintu mengo ni bibi. Abantu twe twizeye twacunguwe kubw'urupfu rwa Yesu Kristo. Imagine Imana ifata urupfu rw'umwana wayo ikunda ikaruzanisha ubugingo bw'abantu benshi. Birivuga ngo tumenye yuko naho wewe yarasanzwe ari umutunzi, yahindutse umwobo ku bwacu kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe, kandi urupfu rwiwe rwatumye twuzura n'Imana. Rero ibibi Imana irashobora kubizanisha ivyiza. Bashobora kukwirukana mu nzu kugira ngo ugire umwete wo gukora kugira nawe uzokubaka iwawe. Bashobora kukwirukana ku ishure kugira ngo bakwinjize mu mugambi wawe Imana yaguteguriye, ingabire yawe yake, kugira ngo novuga yuko hari ibintu bishobora kugushikako kugira ngo bigufyonde ingabire iri muri wewe utaruzi kufise ishobore gukora. Sinzi ko murabibona nk'igihe hateye intambara, urashobora kwirukanga ukiruka ku buryo nawe utaruzi yuko uko kwiruka nk'uko kuntu wari ugufise, kubera ko mu gihe c'ibibazo niho ubushobozi bwawe bugaragarira. Rero Imana ishobora kukuzanira ibibazo kugira ngo ivyure icyari cinyegeje muri wewe. Ushobora kudamarara ugatwarwa n'ibintu ugasanga wibagiye gusenga, Imana ikakuzanira akantu ko kugukebura kugira ngo ushobore gusenga. Rero tumenye kino kintu ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Ntihagire umuntu n'umwe yihebura, aho uri mu bitaro kazi mutaracikana, Imana ishobora kuba ifise umugambi wo kukugirira neza. Hari abaciye mu bibazo bitandukanye, ariko Imana mu mpera ikabagirira neza. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya ngo kuko nzi ivyiyumviro mviyumvirako ko ari ivyiyumviro vy'amahoro. Les projets que j'ai formés sur vous, n'ama projet de paix, n'ama projet y'amahoro, si ivyiyumviro vy'ivyaha, ariko ni ivyiyumviro vy'amahoro, ngo kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo muri kazoza, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo mu minsi iri imbere. Rero ntucike intege, ibibazo byose uriko uracamo, ntucike intege. Ndakumenyesha yuko hari umugambi w'Imana, harimo ukuboko kw'Imana kutaboneka kugira ngo ukore ibigaragara, ukore ivyiza ku buzima bwawe. Muntu w'Imana, sishatse kugutwara umwanya muremure, ariko nagomba nakumenyesha yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Abahamagara nk'uko Imana ishaka barahezagiwe cyane. Hamwe ubinyemerera twashobora gusengana Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ku mwana wawe dufatanije umwanya wo kumviriza rino jambo. Ndasavye ngo umugire neza. Ivyo yo bari karacamo byose ubihindure kumugirira neza. Ivyo yo bari karacamo byose ubizanishe impore. Wazanishije impore urupfu no kuzuka ku mwana wawe. Reka nawe umuntu ari karahumviriza, ivyo yo bari karacamo byose ubimuzanishirize impore umugire neza. Ubuntu bw'Imana bumushikeko. Abariko baratwumviriza mu bibazo bahinyishu, abatwumviriza bari mu munezero ubarushirize kubagirira neza, kuko umugisha wawe utungisha atamubabaro n'umuvangamo urushize kubagirira neza. Ubuntu bw'Umwami Imana ubane nacu twese, avyatwenize mu izina rya Yesu Kristo. Amen.